Turabaramukije abariko baradukurikirana Jendi CV Mix kuri microphone ari kuri kamera hari Audio Mix nashaka ndabibutse ibijanye na cagikorane kizobera mu Bukanya itariki 45 z'ukwezi k'umunani ni hariya Kabarore mu ntara ya Kayanza ijene ni muri Kabundaro ariko kubera ko hari benshi batazi ibijambere nafasha kanya ndaganira numwe mu bariko barategura kino gikorane atangura atwidondora kugira atubwire ibiriko biraba. Nitwa Nkurunziza Suavisi nkaba ndi umukristo mu ishengero rya Kabundaro nkaba kandi sanzwe ndi umuankadreze wa korali raho yiteguye kwitwa izina. Tubatse ko kino gikorane bavuze ko catumwemo imigwi itandukanye y'abaririmbyi bo mu gisagara ca Ngozi mu gisagara ca Kayanza n'abandi bashize bagiye batandukanye mugabo akaruta ivyo byose nuko aba basimvye bikora kuri iki Mamara Agency tubahereza ivyuma n'abafundi akaba bazobafatira amasanamu tunagira ko tunabutse yuko ntazogira umuntu avuga yuko ibintu byiwe bitamenyekanye kubera ko tutabikoze canke se ngo ntivyamenyekanye ahubwo ico ukora gusa utera intambwe imwe gusa ukatubwira ico bisaba ko dukorana kugira tugikore kandi tugikorane ubuziranenge tubikorana bugwaneza kandi tutabikora neza. Aha rero ni mu Bukanya ni muri Kabundaro zone jene commune Kabarore intara Kayanza igihugu cy'u Burundi. Ikimamara TV norozo batwibereye ari nayo mpamvu twafashe umwanya kugira ngo tubamenyeshe bizoba biriko birahabe. Twabajije mbega iyi korale ifise intumbero nyabaki ibikorwa byayo bitunganijwe gute yatanguye gute yatangujwe nande? Ubu turi mu 2022 korale yacu yatanguye mu 2017 hama yaje ivuye dusanzwe dusengera paroisse n'Ingoma ariko ishure ritoya dusengera ko ni mu Ndaro. Rero imbere yuko Ndaro ivuka aho twasengera hari hasigaye hari abakirisu benshi bacafata ingingo yuko abegamiye ku gipande cyano mu Ndaro muri centre Bukanya basengera hano. Hama rero korale yacu icimbuzo cyacu cyo kuvuka cyaciye kiva korale ikiratangura. Hama rero kubera ko undi mugwi w'aba intellectuel cyangwa se wabaciye mu ishure wari wasigaye kuri paroisse twabaye ngombwa gutanguza uwundi mugwi. Uwo mugwi rero watanguye muri 2017 nko meje kubabwira je turiko turavugana akaba ari je nawutanguje. Hama rero uwo mugwi tukaba witeguye kwitwa izina igituma rero tugiye kubita izina ukurikiyemwe abantu batandukanye harimo abanyeshure harimo abakozi ba leta harimo abikorera utwabo harimo n'abahejije amashuri batarashobora kuronka ubuzi. Rero iyo bavuze ko ari umugwi w'abanyeshure hari hindi migumengi rakumiriwe bavuga ko ari umugwi w'abafonctionnaire ugasanga 80% saba fonctionnaire bavuga yuko ari abikorera utwabo ugasanga biravangavanze. Hama rero dufata umugambi ko twokwitegurira kwitwa izina kugira bibangukire abaza baraduhamagara kandi si mu ntumbero yo kugira ngo bibangukire abantu turazi ikintu cyose gifite uburenganzira ku izina nimbwa bayitimbwa nakaya bayitaka yabo n'igiti bakacita igiti. Rero natwe korale yacu tumvise ko yogira izina. Hama rero kubera kandi dufite imigambi miremire twifuza gukora muri kazoza cyane cyane nko kumurika indirimbo n'ibindi bikorwa bidasanzwe no kugira ama entreprise y'uwacu. Ibyo byatumye twumva twogira izina kugira bizotworohere muri iyo migambi dufise muri kazoza. Twarafashe imyaka ishika hafi nk'ibiri itatu turiko turiyegeranya kuko twatanguye turi abantu 5 hama turaba 6 hama turaba 10 ubu tugeze hafi ku 35. Twatanguye kumva ko twotegura imigambi tumaze gushika ku 20 no twatanguye kubona ejo hacu heza. Hama twiyumvira kugira by'ukuri tubanze tunamenyekane igikorwa cyambere twabanje kugira ico kuzohava dusohora indirimbo mugabo nubundi cyakindi cyo kuba tutaritwa izina cyaratubereye nk'uruhome. Nico gituma tutegereje ngo tubanze twitwa iryo zina tumaze kwitwa izina cyo tubandanye ibikorwa. Rero aho tugeze utamaze kugira ama composition y'indirimbo zitari nkeya ariko gusa ni turazishira habona mugabo inyuma y'ico gikorane cyo kwitwa izina niho muzotangura kubona ibikorwa nyezina. Turaniteguye no gukora n'ibindi bikorwa by'iterambere kuko mwumvise ko ari korale y'abantu baciye mu ishuri. Turagomba ko hazogera igihe no muri twebwe tugakora ibikorwa bituma ducreate n'ubuzi. Urabona yuko leta itakwigisha kugira guha akazi ariko ikwigisha ubuhinga kugira nawe create akazi gaha abandi. Iyo migambi yo turayifise mugabo ico dushize imbere ubucane no kubanza kwitwa iryo zina ko rushaka kugitwa mu buryo bukomeye. Ico gikorane gitegekanije itariki 25
z'ukwezi k'umunani muri 2022. Hama rero ntigiteguye ko tuzokorana twenyene ngo tuce twitwa izina, twarifuje gutumira abakozi b'Imana batandukanye bo mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Hama kandi by'ukuri twamaze kubatumira, twarifuje no gutumira amakora atandukanye, twarayatumiye nk'ayo ngaha cyane muri aka karere k'iwacu twaratumiye. Igikorane kizobera ni muri komine Kabarore, zone Jene, umutumba wa Jene, ku gacimbiri neza neza ko mu Ndaro, aho iryo shengero rya Afrika buri sanzwe ryubatse. Igikorane kizotangura isaha 3 zo mu gatondo, hanyuma rero gice kirangira mu masaha yo ku mugoroba. Murakoze cyane. Turabashimiye abafasha akanya kabo mwese kudukurikirana. Ico tubasaba no kondanya muryoherwa, mumererwe neza, hama ibiganiro nk'ibi muze murabishikiriza abandi, tora link uyishikiriza abandi kugira ngo babone ivi vyiza aho tubikorera, bamenye no ko tubikora. Hama abafishe bashaka kumenyekanisha inimero cari ya yindi dusange kuri Kimamara Agency, hamagara kuri Ikimamara TV canke wikore kuri gwagwaruka go muri Ikimamara Agency. Ibikorwa byanyu tubikora neza kandi tukabikora neza cyane. Ibisigaye mwirigwe neza, mugubwe neza bivanaho muherereye, amasaha murimwo, ibikorwa byanyu mukomeze mubandanya mubikora uko byategerezwa. Imana ibaduhezagirire, ibaduhera umugisha, kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatinye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo mwizera wese ntazopfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Amen.